none be ariko no menya ngo ugwaye iki mu gishingo imiti yose ugumunwa ariko atakigenda bagene nibagiye kuri malaria canke imiti uyiterera inyuma y'umugongo nka babandi batinya imiti be bishoboke kuba atamutunga sheje imiti ndayino gusa ahubwo giye sinzi sindamenya nkatamutende mbona utora inkorora ni ndembeje umutwe urameneka cyane sinzi ndapfu ntahuca ugwaye gute basi hoho menye ukuntu ugwaye basi ntumenye shirugwaye gute inkorora yagahehera idahera ikindi nacyo kimbangamiye ndadiyara cyane umutwe umumeneka sivyo sibyagukoraniye kariko okay mvabe ejo nzi ndagutware kwa muganga bagupime bongere bagupime yani abaganga bagerageza uburyo bwose bagira ama examen yose mugabo mbone yuko ukize ndimvire ko ufise inda ufise inda kukubera iki bimaze ivyo bimenyetso byose bimaze kugaragara ko ufise imbaye kandi je ndiruvyaza ngomba urabona mvyara ubushuri batatu bane aho rero ugira umbyarira amahaso ako shira aka kanya mvuye mu bihe no namaze kutwarinda aho nyene naratwajuzira era mvuye mu bihe ntabwo arinda ndumva ko atakimenyetso na kimwe c'indana bamfise ariko nizo ngwara zagufashe kugera yaho wogera hiyo ho kiraba be watanguye no konda ejo nzo gutwara kwa muganga sabe ahubwo nzozinduke cyane kugira ngo bange nzo gutwara kwa muganga sawa yego ama twojana kuri gafetariya nkagurira amata umva atamata nshaka ushaka iki basi merekeza gusa nanje kuruhurira umutwe umumeneka cyane aho je ndafise ikibazo n'ukuri wese mbona ko ivyo mbona wowe kuza wigira bibana n'umusinu ibikide dai misi dusigaje ngani misi mike cyane mugabo nta mukomisiyoneri numwe ndiko ndabona iri nka nabona abajije ngo arabujije tuzobaho gute ushaka tuzogume ngaha nakazi ukora nuko n'amafaranga uhembwa tugume hano hantu kandi urazujya mungu nawe azi ari umutandero hajya nsinze kumaze kumubona aha dusanga ngaha byo birebire ndagusabye n'ukuri kandi sinyene kuzobaje mu nzu je numva ntashaka tuyondera kirikare ben nta kibazo tuzokwimuka sivyo tous les jours nta kibazo tuzokwimuka sivyo urazibe aho ndere inzu hasigaye umusumba ni ahantu usanga uri kwa mu nzu utipfuza inzu mbi ya mugabo sawa neza namahoro none mwe mushaka iki muri makeya ariko nawe nako mwobura kwishima gute narabashize ahantu heza nkaha n'inzu murayibisa mukagenda mukaza kwicara iyo ntatera ibiye mu mumeze gute mbiza mugabo aho ko no bimbwa no bimva ako gasuzuguro kiwawe imisi 15 je ndashobora kuyikuriya okay nizere ko twara tuguha amafaranga twara tumbishirwaho umuhanga sawa imisi 15 reka ndakoreke ko je ko ntari imbwa y'umugabo iyo misi 15 twari tubayemo nganda yikuriye urabona amanyama nta kindi nkene amafaranga sawa tora tumuza mumbwira mu tora amafaranga 10,000 okay muzorindira ko umuntu aenda kuvuza induru aenda gusara ku nizere ko nakurisha amafaranga yiwawe okay iyo ngoma kukurisha twona kurisha n'umutwanje wamenecha kuma musore niho tuva hejuru kabisa nizere ko ndakurisha amafaranga yawe imisi 15 aho ndakweretse ko je ndi umugabo wijuja n'icyaha none mwakuye nk'ivyanyu kugira mugende hasigaye imisi 5 haragira ko 5 muzene mwakoresheje neza muhasubize ko twabahaye mwaraje mwakindagirira muzana amadayimoni y'ibisazi ngo mugama kwasiga nabi iho no kwakoresha neza ijya micafu mbone yapfuye ikindi naco kigeretsweko nacagisawa amangu na mahero ndagikuramwe
nasanze ari gipupe yone gipupe muragura amasaha mukiyambika mukabegwa kumbe ntizikora mereza ntazuzi urana ntizikora mereza ntayuzi ntayonzi amafaranga yaranga wabura kwiyobagiza inotizi ya 10 ni ya 10 ibihumbi 20 twe ntiduheranwa bimuza kutugira ko ubwesikoro bw'ubusazi gusa mwigwaza ibisazi ngo muragwaye n'ahari ivyo muriko murigira reka share musore urashobora kureka twazubatse zitugoye umuvyeyi wanje yari yararondeye uriko uratunyagiye no kuvuga ngene natose ntiyogene munyuma y'imisi 5 yose sinzote ndabanyagira gusa ahubwo nzoba kindagirira ko mugende mwatose butoye bebe you are beauty bebe you are beauty ibyo nivyo moze gusa ntabindi murubaka gwanyu bebe moza mu nzu mutazi ngene itafari ryatuvunye murubaka gwanyu nta mupanga yigera bagasongo naho yo bareha gute aguma ari mugufi murubaka gwanyu akazi kwela kibazo gusa aho ugiye wese uhura n'imyaka aho ugiye ugahura n'imyaka muri uku kwezi koko sinzi ngena abantu babaye sinovuga ukuntu bisigaye bimeze jana ufungiye ugaheba mugabo none ngire gute n'ibibazo gusa none kiriya none habuze kugira ibyo bintu nawe ukaronka n'ibyo uvuga je maze iminsi ndabyihweza maze iminsi ndabyumvira nk'ubu nk'ubu mukuru wacu aka kazi akora ndanamaramara uramaramara warose ibyo urya warose aho uryama warose amahera y'ishuri warose amahera y'amakaye warose impuzu wambara warose buri kintu cyose wanakirose utazi cyo mbere twiga turahangayika tugendana n'abagabo tutazi niyo bakuriye hama ngo nguramaramara utari kuranabikora wewe kere ndakuba uri mukuru wanje ariko ari jambo ushobora kukubwira bikunze ukarikurikiza ndabakunga mu kibano mu muryango ndashobora no kuca kwibaraba nko hajye ku botike kazamva umwari namwe ngo yo ujya mukobwa mukuru wiwe siga nyinda nunamye nta numwe atakuzi yene abantu bose babonye bo ngaha babati ngo bajya jeje cyo kumwe n'umunyeshuri twigana wo mu ngara bavuze none ko akazi kamukuru baragatangura narumiwe na centa kwera imaramare gusa nta kuntu wora ibindi ushobora gukora divine kubera ko ibyo nyowe atavyurimo utanazi n'ukuntu nacyo ndibazo duhura navyo ariko ndemera kubikora ndemera kuvumire we n'amajambo gusaba kubwira nanje mpura n'ibindi bikomeye ariko ndabikora kubera mvuga ati none mubeho gute mujye gute ego nibyo urafise nduvura ubu maze kuguca ubwenge ufise ukuntu ushobora guhanura umuntu ndakumva wamaze guca ubwenge vraiment ariko none mubeho gute mujye gute mwambare gute twokora iki kihe kindi kintu umuntu yoshobora gukora kurugero aronke amere kubarira ishuri no kugira ngo muronke ibyo murye ndabona uronka amafaranga ariko nta n'umugisha abamwe urabyumva uronka amafaranga kandi afadika iminsi 3 iminsi 2 abagiye kubera iki nta mugisha urimo ko nyine yo mama akiri akabona ibintu ukagendera mugira byari kumugwa neza nayo yabakihari abazi ko nawe abaturonderera abantu bose babeshejwe na kukazi kwawe arashobora kudandaza ibirato setse kandi akaba narabayikorera ivyema imyumbati n'udandaza impuzu ngo bafise imitara none amaya biri guraronka ufumura ababasi akantu tutangwa abasi gukora ubivemo chade nubwo uri umwana nubwo uri mutoyi wanje ibintu vuze vraiment ndumva nyine biri sawa kandi nanje akazi kare kamaze kundambira ahubwo reka ndabengerageze nindo nk'amahera rimwe ntaronka amahera aboneka by'ukuri nzovyimvira ko ndabe nanje ico nkora kugira ngo ubuzima sibwo ubuzima buraruhisha ahubwo genda urabe ngaho hari utuntu bazanye amayero mbwira ico muteka sawa umwana nk'uyu usigaye abona ko umumara yatari ikintu kizima cyane ndakwiye kwikebuka kweri
Navuze rimwe. Okay. Okay. Aha, kuliza kwanza kano gatambara. Okay. Bihabaye iki? Wait, be. Nibikishe. Be. Mbira. Murabe sivyo? My God. Turagiye. Okay. Tugiye hehe se? Be. Okay, be. Ukurikirane rindira gatoya. Sawa? Ukurikire jewe. Okay. Come on. Surprise! Babonye inzu naguze. What? Surprise, be. Thank you, be. Be, iniyo nzu tugiye kubana. Iniyo nzu naguze. Surprise, be. Wayibonye ni nziza cyane. Okay, come on, be. Come on, be. Come on. Okay. Wait. Come on. Oh. Sheri. Byagenze gute ariko? Ko menga uje utameze neza gusumba aho ko wari umeze. Uvuye kwa muganga ucuremba. Je naje ariko nari natinye kubanza gushaka kukubwira uko ibintu bimeze. Nashikiye muhira manza kuryama gato ariko nari numva umutwe umbangamiye cyane. Ariko nizere yuko amagizame yose babikoze ari fresh. Baguhaye imiti? Nizere ko ugiye gukira be. Muganga yaguhaye imiti? Eshe. Tumva ko naho nofata imiti. Ntaco nogarura. Ko namaze kubona ko ubuzima bwanje bwamaze gupfa. No. Be umviriza. Nta ngwara nimwe idakira. Sawa? Niba ugwaye utegerezwa gukira. Ndabizi utegerezwa gukira, abaganga gusa baguhaye imiti utegerezwa gukira. Beni gituntu. Rega big gituntu kirakira nukuri. Basi yo kiza kuba ari gituntu. Ngwara nyabaki. Ndashaka kuva nganga tabazi. No. Okay. Mbarira basanze ugwaye iki? Mbwira. Ndabizi uragwaye. Okay? Ndabizi uragwaye muga ndashaka kumenya batoye ingwara nyabaki basi. Shenda kubaza ikintu kimwe. Uramwumva? Ya, ndagukunda cyane. Kandi urabizi ko ndagukunda pe. Ni kihe kintu nk'ubu muri make kuri wowe cyo tumumpera? Urupfu rwonyene nirwo rwatuma ndaguheba. Nandi bundi sinumva ko noguheba pe. Noguheba habaye itari. Sheri. Nabuze ahantu ndabihera ariko naguma ndakubwiza ubuhe ngo bamugera wasida nibo abantu bane. Uvuze tugwaye umugera wa sida? Nishenda kubaza kunyikura. Uribaza imyaka tumaze tuvugana nawe tugendana nawe. Nigiye kintu cyoba kikomeza cyane kujana ko nawe ushaka ubutagwara. Rero twaramaze kwandura twese. Ahubwo nawe genda kwa muganga. Bibaye ngombwa utangure gufata imiti je nta miti nzofata. Niba ugwaye ndavyumva gwaye sawa. Kandi nanje igihe twagendanye n'ikinyeniriya wari umugore wanje biraza. Okay. Kumbarira yuko rero utofata imiti kandi bamaze gusanga wanduye. Ndabona menga ni kibazo. Naje ngerageza uburyo bwose ejo tuje kwa muganga ndabiko no bankomera. Shino. Reka kurigurisha mu bwenge. Shiri honyene biragusa yuko usa n'umugera. Usa n'uwamaze kugwara. Funga ibitabazi.
hama wiyakire sheri none tubihogoke rega vyamaze kuba kandi tubisubize inyuma. Okay, reka nje kuryama. Sawa. Nje kuryama. Akira kwanza. Biri bitewe n'one. Nubundi urakira. Nyatari. Byo ngwaye sinzi ko bizonakira. Hari ingwara rumvise dakira. Hehe. Nangwa ari dakira. Uzokira nyene n'ukebuke. Nyatari n'ibirefo kweli. Ngora kujya igwara igisi niyo yose. Baba bakunda kuvuga ngo iyo meniza mu abandi nabo bakavuga ngo donc ibihe vyagiye n'ibintu bikunda ko bigaruka habaye rero banari kubona ibihe vya kera no banarigeze kubamwe ntaramera nkuko mbayeho ubu no kwicara nkashima ubuzima bwose Imana yarampaye nkabubamwe uko nyine ariko gushika ino saha nabuze amaherezo y'ubuzima bwanje simbona itanguriro basi simbona iherezo ry'ubuzima bwanje Heria mvuye kwa muganga. Hehe nakatangara. Akisa. Ushaka kumbwira ko ngiye kujujuta neza nubundi kandi uratwara iyindi muko ugerageza ukaraba umuntu muryamana ukaryamana umwikingiye cyangwa ukamira se utanze desert ho gukora iki urazima kugira ngo ntutwarinda sikubera iki wowe utigera witaho utikunda no kwikunda na gatoya umvareka kuguma wimvira ibintu nuza kubanduza abandi uzo biri kubahora iki Je bamoye. Je bamoye. Ubuzima bwanje ntibabwishe. Twere ubuzima bwanje barabwishe. Kare ntandi mahita mu office. Ubu nta herezo ry'ubuzima bwanje ndiko ndabona. Ijya miti zenzo shobora kuma ndayinwa. Akise. Kare yandarusha. Simbanya ko nanje turi kumwe tuduhora twisangira twasangiye byinshi emera n'imiti twisangira nta kibazo. Kare ni napfuzo zuhambe. Ngende ufata iyo miti woje ntanzofasha. Kare ndarusha ubuzima bwanje bwamaze kwangirika. Ndirigenda kwingenza basi menya ko nagenda ubwo nuwo mwajyamye nuwo kwaduje niwe yawunyandukije ndakugenze ngo byose nisiko twazi nta muntu n'umwe yadutumye tekana aho umuntu adakunze Numa ndakwinginze numa ndakwinginze rero kuri twe n'ubusina abantu bacu bamenye byabaye menya guhisha abantu ntibadutwenge bahora batuvuga ubu nabo batwongereze umva mwana wanje twaze byinshi kandi anezero ko natwaze duhuza mukazana wanje haraje umuntu ambwira ngo tugende mu masengesho ngo ari cyumba cy'amasengesho nanje uya cyandagenda uje mu masengesho wewe jewe nyene hewe umukozi w'Imana nagenda hari umurozi ari ngaha yimvira umurozi yo kwinjira mu rushenga n'umurozi wa hehe reka nkaraba simbone n'ukanaguzwa hewe nagiye mbona baza ko nta nase guhaguruka mama usigaye uroga ndacayaguha arandondagurira ibyo nakoze byose arandondera bishirira ku murongo ndavuga mana yanje nahora nzi ko abafuma bashoboye none Imana nayo irashoboye kurusha none ga mwana nje ndakubaza iyo ndaweho rikura uya mama nje natangiye mu gatondo nasanze mfise inda nini aha nje nene nagiye kuyibohesha kugira ndanizo kure nuzovyare
Zira filme bifatanije hamwe na Rukundo TV tugiye kuzanira bino bikurikira. Ushaka amasanamu asa neza ufise imanza zitandukanye ya mariage dote n'izindi manza film documentaire na clip. Sivyo gusa turakotesha amakamera meza cyane afise amasanamu meza cyane. Ushaka amasanamu ameze neza kuburyo uyabonye uca wumva wifuje gusubirayo nyarukira muri Rukundo TV. Kandi turakotesha n'amatara aguha umuco mwiza cyane n'amatrepie tutayibagiye. Kabijya rero kuri abandi masama bamifuza imipira ya Rukundo TV ubu mugiye kuronka byoroshye. Ushaka umupira wa Rukundo TV rabi nimero ngaho hepfo uzocugushikira byoroshye. N'abashaka kugendana n'abakinyi ba Rukundo TV nk'abava mu mahanga atandukanye. Rukundo TV irahari kandi ifise abakinyi beza cyane no mu mamanza abakora amadote ama mariage eka n'ibiteremo bitandukanye mukeneye ababatwenza Rukundo TV irahari. Hano mukazodusanga muri Blessing Market.